ni le 2 song zo yasohotse birashoboka yuko kubera yuko iyi sama ndi booked ahantu henshi mu mashow menshi ariko nibaza yuko mu kwezi k'umunani tariki 2 azoba ari show ya mbere indirimbo isohotse nukuvuga ko abanyacyo bazoshobora kubura mbere kuko indirimbo gusa ni fire ni miriro ni miriro ya sama. Wiyumva gute kuri uno munsi ugiye mu Cibitoki na cyane Cibitoki yamaze kuja muri Bujumbura kubera kuno munsi Cibitoki irimwo za Kabezi twese turi muri Bujumbura. Wiyumva gute na cyane kuzoburi mu ntara ya Bujumbura nyene muri rusange? Ni ibintu bidasanzwe. Inzimano ya Sadbi kubanye Cibitoki bari hakumbure bagutegereje ikintu Sadbi akunda kumbure kizogaragara mu Cibitoki. Ba bantu bari hari abaturindiriye barindiriye Sadbi barindiriye icamamare kumbure bitegure mu nzimano ku mpande zose. I am Sadbi bro. Yes. Jewe this Sadbi bro. Ugomba kwemera ko ndi Sadbi bro. Satura mabavu. Satura mabavu. Yes, abakunzi ba Star TV ni Cibitoki Summer Time neza na neza mubona muri Misad bagiye kuva mu kibanza deje gukora ico bita press conference deje kumbure kugira gufata inkuru ni inkuru idasanzwe n'umunezero. Cibitoki Summer murayizi abari zimwe muri vibe nziza cyane zimeze fresh. Uno musiri Sadbi umuririmbyi amaze gukora indirimbo nyinshi zitandukanye ndetse ari kuri hit umwanya munini cyane. Uno mwanya ari hano ari kumwe na Arenova Irambona umwe mu bantu bavuga yuko basanzwe bari mu bategura bino bintu. Ni Sadbi yavuze ati ni kubaha show nta kandi kazi tuzwaduvisa hari atari kubaha umunezero. Inyuma y'imyaka 10 ntaboneka mu ntara ya Cibitoki cameraman umwerekane hajya inyuma y'imyaka 10 ntaboneka mu ntara ya Cibitoki uno munsi ngiye kugaragara kandi mu ntara ya Cibitoki inyuma y'imyaka 10 mu kubaha umunezero. Ni Arenova ari kumwe na Sadbi hajya Sadbi azogaragara mu gutanga umunezero udasanzwe. Mbona bashati ndio imekaa hivi bashati Tukubona Sadbi araberewe cyane yambaye ikirato cyiza cyane yambaye na brand uno munsi novuga yuko tugiye gutanga umunezero inyuma y'imyaka 10. Sadbi uko poa niko fresh bro umeze neza cyane ndashimira Imana kabisa. Inyuma y'amahitsi menshi wagiye urabaha kumbura amahitsi menshi wabahaye utashoboye kugirirwa ibako yo guperforminga ariko kandi ugiye kugaragara mu Cibitoki. Niho message kubanye Cibitoki bari hari yagerageje kuvuga nova ubutumba ubuki tutazi nabonye wana twenze ukuntu ukuntu usanga utamenyereye hari abimeze gute na cyane kubanye Cibitoki ariko baradukurikirana bariko baradukurikirana novuga yuko hari haheze imyaka 13 hari haheze imyaka 13 ntakoreye igitaramo mu Cibitoki cya Rugo muri Facebook canke yaba kuri Facebook canke yaba kuri Instagram na hanu nguma ndonka ama message menshi cyane navuga ati sa tuzoza ryari mu Cibitoki cya Rugombo. So I think organisation ya Cibitoki Summer Fest yabigiyemo irabikora ahubwo nawe kuko no mwaka wa 4 wa 5 no mwaka nka anniversaire umwaka wa 2 twageze process wa 3 ariko byakuze urumva ko uno mwaka bavyi teguriye cyane gose bitandukanye n'indi myaka. So we are here to perform musi zo bimeze neza, get ready. So nta kindi novuga umwe mu ba artist novuga yuko basanzwe bakora ndetse n'amafaranga menshi cyane ariko ibikorwa amaze gukora byari byoroshe kwicara hamwe na Rusizi Limited kumbure mugahuriza hamwe byari bimeze gute na cyane ko hatabuze abo batinya kwegera Sadbi kumbure bashobore kuganira ibinabiriya kugira ashobore kugaragara mu bikorwa byabo. Ikintu cyose iyo giteguye neza ukagiha vision n'inzira kiragenda neza biraboneka neza yuko iki gikorwa cyabo bacicariye baragitegura nico gituma ubona Sadbi bahamagaye Sadbi. Urumva aba bantu barategura kabisa kandi uhamagaye Sadbi muri concert yawe first nubu uhamagaye big performer gusa uhamagaye n'umuririmbyi atanga akazi ubahaye akazi abantu benshi abajene benshi. Urumva aba bantu nabo gushimira cyane nabo gushigikirwa kabisa. Inyuma y'amakorabo wagiye urashigikira abana bariya uno munsi hoba hariho project
kumbure yateguwe na Rusizi Limited kumbure abi wabo hariya nibahora na Sadbi haba kantu keke shoze kumbure bavuga ati Sadbi burya dusigiye akantu hano iyo uteguye nkuko nabivuze ibintu byose biragenda fresh bo ni bategure gusa hari song collabore novuga yuko watubwiye ati iyi ni imwe mu ndirimbo izovugisha abantu kuko azoba ari international uri kumwe n'umu artist kuva mu gihugu ca South Africa nubwo tutaramumenya iyo song izoba yagiye hagaragara kumbure tujye vibe nyene bikwiye ni le 2 song izoba yasohotse birashoboka yuko kubera yuko iyi sama ndi booked ahantu henshi mu show menshi ariko nibaza yuko mu kwezi k'umunani tariki 2 izoba ari show ya mbere indirimbo isohotse nukuvuga ko abanyacitse bazoshobora kubira mbere kuko indirimbo gusa ni fire ni miriro ni miriro ya sama wiyumva gute kuri uno munsi ugiye mu Cibitoki na cyane Cibitoki yamaze kuja muri Bujumbura kubera kuno munsi Cibitoki irimwo za Kabezi twese turi muri Bujumbura wiyumva gute na cyane kuzo buri mu ntara ya Bujumbura nyene muri rusange ni ibintu bidasanzwe ni ibintu vyiza tu nisho novuga nimba byego nzonori imbiri Bujumbura ariko mu Cibitoki inzimano ya Sadbi kubanye Cibitoki bari hakumbure bagutegereje ikintu Sadbi akunda kumbure kizogaragara mu Cibitoki ba bantu bari hari barindiriye Sadbi barindiriye icamamare kumbure bitegure mu nzimano ku mpande zose ibiyiko inyama y'imvene ndayikunda cyane thank you so much for your pupu yes akunzi wa Star TV murabi Sadbi numwe mu artist afise indirimbo nyinshi cyane numwe kugira ko MC Machad azo ari fire na MC Machad ni hazoba n'utuboneza muri gesa itakuwa ni show na tutafanya mambo makubwa kabisa iyo ibintu bisa neza n'abantu baba babirimo babasa neza urabona ko n'abantu babirimo basa fresh barukinga good basa neza nanova muri no minsi mbona ibintu ari sawa ni upupu yose akunzi ya Star TV turi kubona MC Machad ni wazo bari muri ico kibanza MC Machad no mwanya ikibuga nico wawe man wambaye imipira ibiri kubera nashize ko hejuru kugira ngo babone ko abantu ndavyitegure fresh murazi ko ntanga umuriro ahantu mbanda bari fire kandi ngo muri umwanya w'ikibuga nico wawe ikibuga nico wacu twese sico anje gusa ubishoboye wese niciwe mbwa akakanya umva kapitali ryo zina aho ryavuye babonye ko kapitali ngira imbereye hari umuntu yavuze ati inyuma yaho amipragiye onye uko chef sai unavyumvi aho icyo navuga hari abatambona mwitire batashaka kumbona mugabo bashaka kumbona barambona kubera ndazi ko nabo mbonye mu mashow menshi maze kumbona nkoze show za bakamiliyoni show za Rayvan za Harmonize no kuba abanyabujumbura canka ababoss bazi ko ndi kuri stage nta ngizo gutanga kiryohera abantu ya Imana igwezagire cyane bamwista MC de la Capitale canke MC Machad tunava hamwe no musaza dutegeza go kwera Imana itaragize ibiri tuzobonane iwana hari Rusizi ingonga kabisa Cibitoki samatanga ni n'ikibazo nashoboye kubaza kumva urengenda kibari shobora kwihoza iriya anye nagize hariya kubera ko ibikenewe byinshi tuko turabiganira hano nova nabajije kino kibazo nubwo mbenga Sadbi yashatse kugira kucakira kutariko ngo namumenyesha makuru abaza kujya mu bisanzwe nabajije kujya kubera ko nariko ndabona kamera zitatu ndavuga ati kumbure promotion yo bihagaze kuri twege turi hano cyane hari ubundi buryo mwateguye kuri Sadbi ariko Sadbi yaki ikibazo kundi sinzi we ko nawe mujya mwana nagutahuye kandi byari byiza kubaza hamwe rero nibyo bita brand hari abantu bakunda yuko bagira ibintu byinshi bisarisha mugabo urazi ko ibintu tuni mu isi yo korosha ibintu na telefone urabona ko kera twakoresha imikro bifise n'insinga mugabo urabona ko urakoresha akantu gatoyi rero uno munsi twadufise yego mu byukuri ivyo abantu babona byari biki mugabo iby'abandi ibikoresho byose bikenewe kugira ngo urubutumwa bushike kure n'ingene byateguwe na Rusizi Limited byari bikwiye rero ko yaba yakakiriye uko kutahura uko nukundi nibyo mugabo igikuru nuko byose bihera biryoha uno munsi novuga yuko ari byiza cyane kubera ko ndibuka mutegura Cibitoki sama imvura iri kwiragwa shaka nyama kanje karanka gusha kubera ko imvura iri kwiragwa ko uno munsi novuga ko ari byiza kubera ko turi mu zuba izuba ni ryinshi cyane mwavuze kandi ko mwateguye byinshi bitandukanye mumashaka kumenya ivyo mwateguye ubu mutateguye izo ntuzenya festival zine z'imbere bitandukanye rero nivyo tuzobona muri no festival ya gatanu shaka kumenya ivyo mwongeye ko bitagaragaye muri izo festival zine icambere twongeye ko
twazanye aba MC b'ibitsina byose twaravuze tuti twatumaze kuza mu DJ w'umukenyezi umwigeme mugabo ntitwari kwigeze tuzana mu MC w'umukenyezi cyangwa umwigeme icyo akona kabijya ikindi twovuga ni yawibonekeza brand nka Satbi wawe gati ni king n'abandi bavuga bati ni king twavuga tuti dukene gutanga umunezero ku bantu bose bakunze za nyerera abadada ba BJ za Samantha zandi za 2009 2010 2011 2012 Satbi yagiye ko yaheruka mu Cibitoke gukora show muri 2012 nibuka twari kumwe hari muri hotel ku Ruhinyuzani mu Rugombo ubu rero ajanye inyota ntangere yo gutanga umunezero mwiza ico rero nakandi kabijya kandi muri artiste afise repertoire indirimbo zirenga ijana nko yabivuze kandi indirimbo zose ashobora kuririmba umuntu akiyumva akitahura uri bukinanyana akaryoherwa uri ndora uri munyamacamakombe utumbereye mu Kabezi cyangwa mu Gitaza cyangwa mu Gatumba bose bakumva ko bahurira mu ryo ntane mwe yagutse yacu ya Bujumbura itakizibiza ukwezi ko8 kuri Dogodogo duhe gahunda yiyaguye uburyo bipanze kumbure buri muntu wese ashoboye kuzumva mbere sindo nakwambika kakaboro banange bagenzi bakundwa Cibitoke Summertime garuciro ya 5 tuje ni mwemu dasanzwe tuje mu yindi shusho nyene ya Rusizi Limited ibikorwa twabatiye kuva umunezero utagabanyije umunezero w'imbere n'inyuma nitakizi bizo ukwezi ko8 2025 kuva isaha 5 ibyo gufungura n'ibyo kunywa bizoba biri disponible kuri Dogodogo hanya gushika bukeye ko tuzokeca tuzorazako ibintu twagira impungenge umwaka weze yabibonye umuziki twawuzimije saa 3 ariko bose biyompoye n'ubu rero dufatanye je n'umufatanye bikorwa nka Amstel ariyo Brarudi twarasho gutekanya igitoro gikwiye cha groupe electrogène naho amatara yoci wambwiye ati ngo ari ku mupaka w'igitoro ngo ntikibu kandi ushaka n'umukeneye kuzogira full tank umwaka weze twari bagibaza ngo turashikuje mugabo uravye n'amafoto ushaka kuziga kuri full tank cyangwa Cibitoke ni commune Cibitoke ni ntara ya Bujumbura barekuye kudugana umwigeme cyane hari abari abo tuzotora abigeme bariyo hari nabo nabo ngaha bari ngaho Bujumbura umva ni mu province hagati imwe ntari imwe nukuri nta bigikibuze mu Cibitoke none byose biriyo icyo mwateguriye bamwe mu bamaze kwinjira no muri province shasha no munsi abanyakabezi turabahamagarira kuza muri iyo show kubera ko twese ubutwabaye Kabezi Gitaza ahose akabijya mwabateguye kumbura abo akabijya twabateguriye muri Dogodogo cyane dufise ifi twirobera zitwa ibijori jori byo ari harujya munsi umunyakabezi rero amenyereye umuneke cyangwa umugara cyangwa ubundi bwoko bw'agahuzo cyangwa amaseza yumbereza ko yoza guhonja kw'ibyo bijori navyo birimwe amahwa menshi byo muhinga gake mugabo nkawe ndazi ko ntozimira rero abanyakabezi bazi abantu bose batari bwazi ni n'umunezero mwiza kugira ngo ujye munsi takizi bizo mu kwezi ko8 atuzo munsi mukuru bahimbaza umunsi mukuru w'amakomine abantu baraduga mu mitumbi waba wavuka kugira ngo bashobore kuryoherwana nabo ku Gatumba rero abazoba mu byo birori byose ni nko kubutegurira reception yo mu ntara ya Bujumbura yagutse duhuriye kuri Dogodogo eka n'abari mu Butanyerera abari muri Burunga Buhumuza eka na Gitega nabonye duhuriye muri Bujumbura hama amahoteli ngo yarabaye menshi amahoteli ariyongereye kuva dutobora ino evenement ya mbere evenement ya mbere ashyama twakoze byarerekanye ko habonetse ikibazo abantu babuze aho baryama mugabo ubu non seulement hotel zariyongereye mugabo kandi ko tuzoba twakesheje kandi ko umuneza atakuka abaganya umwanya kuryama no wiki bikorera imwe na gusaba twara kabisa ari munsi ikintu tumenyereye hari igihe mwahora mukora mugategura Cibitoke Summer ikabera hajya muri kijya kibanza and then mugategura after bimeze gute ibyo after twarabikoze rimwe kabiri dusanga abantu babikunda dusanga biraruhisha abantu mbere abantu bavuga ati okay twe ni mudushikane muri kijya kibanza nyene mutugumize hajya upfa hwere ukirakire hakiri hapfa bayede bose agasigara mu abamaso mugabo muri mukubito mwiki hajya nyene twaragize experience umwaka wahera 2023 twarakoze gushika saa 9 saa 10 abantu bari nyaganyije baragenda mugabo no mwaka umuziki waheze zimisaha 3 ari uko bose biyomoye nababandi baberewe gusumba bafasha agatiro hajya ku mucanga rero bumve neza yuko byafite ntavyo ahubwo bumve neza ni hajya nyene maka budegeye dutegurira akabato hariya mu mazi bato
hariho n'ibindi tugiye kubereka dufise ama surprise meza hariho na hazohora ama exposition uno mwaka iyi noko nakora kabijyana kubwira hari ama exposition y'ama produit atandukanye abantu bakira ama stand bace ku nimero basoze bacako kugira ngo bashobore kureserva ama stand 71 44 12 44 yoroshe na WhatsApp hama abakeneye gukora mu bindi byose mu bisate bitandukanye bose baze badusange kugira ngo n'abafatanya ibikorwa bagwire Nova reka ndagushimire cyane ku mwanya wawe sheko nije nabashimiye cyane abakunzi ba Star TV Star TV 2024 baribonye uyu mufatanya bikorwa wa mbere yamaho mu edition yose ahora arimwo rero tubashimire cyane tunakengurukire ibisigaye duhurire kuri dogodogo sinzobura n'abantu 10,000 ndibaza abakunzi ba Star TV I'm Benjamin Nan in the Jungle King of Ladies n'amazina yanjye di jela byagenze gute byagenze neza babahaye muri certificate byagenze mwese lekate yego hanyuma wowe wagiye murakoze ku mijambo Nova ku ruhande rwacu twe turiteguriye i festival ni festival tuyito and performance iri ready kuri generation zose zoba zihari kuva kuri 2010 gushika no munsi bise ibikorwa byinshi indirimbo nyinshi performance dancers n'ibindi bimeze neza so ni iteka kuba mwarampisemo nk'umuririmbyi nka main artist muri iki gikorwa mukami cyizere yuko bishoboye murakoze cyane twe turi ready ku ruhande rwacu sinzi nkamwe ku bindi imyiteguro n'ibindi musanzwe mukoresha mu gukora ibi biteramo so ndetse ngire ko ndanabifuriza happy birthday kuko yatangura twarabibona intambwe ziraboneka iyo rero umuntu ukoze ikintu yakomeza gitera imbere biba ari ibintu byiza cyane byo kwishimira ku bande rwose kuko deja natwe turashikirwa n'abantu benshi baronka akazi muri iki gikorwa nanje ndimwo so keep working hard mubandanye mutera imbere sino umunezero tuzosharinga kuri dogo to making a fire kabisa bihagije kuri dogo yaga tudoge dogo nuko reka rero ntitwisangiza inturire tuzagukoresha umwanya mukeyi kuko hari abandi bafite yani obligation kandi none iyo bibaye birebire bica bibiha ibindi tubagira en aparté nta kibazo turashobora gutanga akanya kibibazo cyane intererano kugira ngo ducunguze umwanya ibikorwa murakoze ba Interstar Boydeshi kuva muri Star TV abasanzwe nkorera na Buja TV mu kiganiro Explosive icyambere cyo ni ko ba felicita kwera ko bigarutse kandi ariko ikibazo cya mbere kiravuga giti kubera iki kamera zitatu mbega mwubake promotion cyane kuri Sagbi cyanye haraho mwahaye ubutumire ntibashike mu kibanza ikibazo cya kabiri naco ni kuri Sagbi no musuragaragara cyane mu mafishi menshi atandukanye mu mashow menshi atandukanye tumaze kubona abanyenci bitoki benshi umenga bimukiye no bisigura ko aho waheruka kuri Amsterdam kumbura bashobora kuba barakubonye mbega utandukanye cyane uburyo ukurasha kumbure na wa muntu yakubonye kuri Amsterdam kumbure aze yumve yoza kuri dogo ntaze kubwinyama aze kubgasagbi show zawe ziba zitandukanye gute kumbure waje kuri Amsterdam yumve no kuza mu kibitoki bakoze ubundi tariho twobandanya baturishura ivyo cyangwa ibindi bizoba bitomoye uti kamera zitatu burya si zitatu hari amaso y'umutima iwe atabonye neza ni nyinshi kuko le journalisme dukora urashobora kwita le piquage inkuru urayivoma kayisangiza rero aha twebwe turiyizeye kuri strategy twakoresheje nuko tugira abantu bake tujera mugaba duha resulta bazo cyanje je ndi tayari bro ya keep muzoze muri benshi twase twe dushaka positive kandi tukora ibintu biri positive turizeye yuko
ibintu byose ngaha esprit ngaha zose ziri positive ata negativity za kuza canke ikintu cyose kizoza kinjira mu gikorwa ubandanye mu gisengera kizagenda neza yaga thank you so much brother muvuze ko ari rya mbere tumaze kumva abantu bavuga ati performance ku artiste nizazindi nyene inayo mpamvu dushaka kumbara difference ariko navuze ku kibazo cha ntuzeze zitatu ubwo navuze ko ashaka rero ubudasa birahari I am Sat B bro yes jewe this Sat B bro ugomba kwemera ko ndi Sat B bro satura mabafu I am Sat B bro I am Sat B ni brand ni nostalgie ni izina ryibutsa ibintu byinshi imyaka inyuma ni Sat B system no munsi Sat B 00.0 nta kintu na kimwe kizogenda nabi performance indirimbo zose ziba ziteguye izo nateguye mu Kamenge indirimbo nk'ijana zizwi nshaka kuririmba izindi urumva icyo kiturekire ni nayo mpamvu nabajije uburyo bwa promotion mbega mwashize ingufu nyinshi kuri Sat B kumbona kamera zitatu tetire ko Nova yanyishuye aho yari yahije kucishura okay reka dushishikare niba byose bitomoye ni Sat B urumva yabicishijemwo kuva kuri mbazeje kuri kote yanje kuya nta muntu wabajije sound byifashe gute ni ikiri kibaza cha Starboy sound byifashe gute imitego ya sound stage yo bimeze gute stage dufise umufanya bikorwa twamara muri TikTok Summertime kuva kuri 3e edition 2e edition kuri 2e edition ni sound na podium ya Amstel ya Brarut bisigura ko ni ya sound tuzavuga ngo twebwe nta stress dufise ngo yo kurondera ibyuma oya ico twarakibarekeye nico kimwe nakanyobwa aho yabivuze event manager ati abantu bahora bakumbuye twatu Amstel tumwe bari bakumbuye tuzoba twuzuye zose mbere narwa yari urabona kuko uguha ntakugerera Brarut duha ntagitugerera kandi turi mu kazi bari mu kazi gutyo rero ku bya sound na stage lighting aho nizera ko umuntu atogira impungenge ico kirapanze niko ngo hora bavuga reka twitize iyo jambo kirapanze eka mbere no kubindi zinteguro yavuze by'akaboga inyama kuko hari benshi bayitanya amacyoma abantu biwacu mwumve ko akaboga birapanze zose zo mushaka izera n'izitukura hariho dress code mwapanze kugira ngo abantu bazoba bivuje umbura canke bazoza muri evenement bazoza bambaye canke bizoba biri dress code ni impuzu za sama hajya ni kukiyaga ni happy people abantu baryoherwe ni urevre ni waza wambaye costume nizo gusubiza inyuma mugabo byoba byiza uje wirekuye niyo mpamvu none ngahano umuno mwambaro uno munsi twabicanze abambaye akabutura abambaye ipantaro abambaye ama t-shirt gutyo kugira ngo umuntu uze yumve nuzo kwambara imvuta ntuzomusubiza inyuma kabisa mugabo bumve neza yuko ari ni relax ni isango rimwe ngaruka mwaka nta kuntu yo kumuntu yo kwiyimo munezero abona rimwe mu mwaka Nova no kuvuga yuko narusize isanzwe ifise ama t-shirt izoshira ku isoko nko guhera kuwa mbere bashobora kuyatora mu bibanza bitandukanye dusanzwe tudandarizamwo iyo mipira kuvuga ko uje wambaye t-shirt ya Rusizi nayo ni dress code na matike muzogurisha imbere canke muzogurishira ku muryango Sat B umwartiste wacu yaje bano host ntacu biraryose yari suppose kubibaza Starboy canke wari wose amatike ni 10,000 muri regular bandi bayitangwa sample hamwe ni 30 muri VIP hama twagishizemo iminyanyuro bifatiye kuvyo twize umwaka uheze turabona neza yuko byatugoye gutandukanya very VIP na VIP ariyo mpamvu no munsi twavuze tugira VIP gusa kuko tubahe service y'umu VIP itandukanye niwo muri regular hama tugira abantu bamwe tujera uko tubyifuza gutyo rero nibategura 10,000 ni 30 ushaka kuja muri VIP kugira zo kwakigwe n'agatwengo kabwe abakobwa beza bazowe ko bajeje kwakira muri protocol n'ayandi ma service tutavuze hejo mengo hariya niyo nkuru province yagomba avuga ka